nako vyariga bishe kuri bibiri, amaze gutwara igikombe ca Copa d'Or, igikombe kimwe, amaze gutwara Super Coupe imwe, amaze gutwara n'igikombe ca Euro. Uno mwana yitwa Lamine Yamal bwana yo story, ariko arakora ibiherero nuvuga ngo vyiza cyane, ariko arakora ivyananiye abandi bakinyi, ariko arakora wanashaka ivyananiwe n'uwitwa Cristiano Ronaldo, ariko atwara ivyananiwe gutwara witwa Lionel Messi. No mwana nuvuga ngo ariko arakora akantu kazi gakomeye cyane. Houston Theo uno munsi Lamine Yamal ku munsi wejo yabaye MVP sivyo? Yatanze igitsindo yatsinze igitsindo yatanga na assist. Eske n'uwo mwana yitwa Lamine Yamal ko tubona ko no munsi mu nkino 53 tute competition confond uvyumve neza. Mu amaze gutsinda igitsindo 17, amaze gutanga na passes zive zishika kuri 21. Uno mwana naho twama tubwira ngo si Lionel Messi canke nde ko reka ko ibintu bitandukanye n'ivyo abandi bakintu uvuga ngo bakoze. Ushaka ko tumubwira nitwa Lionel Messi. Eske Lionel Messi yatwaye Ballon d'Or ku myaka ingana gute? Ntiyadugiye ku rugero rwitwa yaduze ku rugero rw'abakintu uvuga ngo batandukanye ba Xavi, bakiri abana bakiri bato, banje Iniesta bakiri abakinyi bakiri bato, abitwa ba Puyol muri defense. Eske no mwana nta shusho uriko urabona ko ashobora kuzoba Lionel Messi wo muri kazoza bwana Houston, uravye urugero karakora, uravye n'ibikomeye karakora kuno munsi. Bwasiridike nkuko kivuze neza n'umwana Lamine Yamal, umwana akiri muto, umwana w'imyaka 17 imbere banashima hariya mu mategeko nyezina ntaranaronka nakaranga muntu, ntaragira ko hatunga karanga muntu. Kuranyumva bwana Meseridike n'umwana Lamine Yamal novuga ati n'umwana ugerageje ku biharuro by'imyaka, n'umwana ariko mu kibuga uzosanga afata ingingo nk'umuntu w'umugabo. Uzofata mu kibuga, uzosanga mu kibuga ari umurezi wa bano ba Robert Lewandowski, uzosanga mu kibuga ari umurezi wa bano ba Dani Olmo, uzosanga mu kibuga afata ingingo nk'umurezi wa bano bakinyi bose basanzwe kwakinana muri FC Barcelona. Ko ni FC Barcelona y'uno munsi ugiyegeje kuyiraba iri kira kintu tegira uno mwana Lamine Yamal biragoye kuyigirira icizere. Kuranyumva bona Meseridike biragoye kugira icizere FC Barcelona itagira Lamine Yamal, Gusumvya FC Barcelona itagira Raphinha, gusumba uko ugira icizere FC Barcelona itagira Robert Lewandowski, gusumba uko ugira icizere FC Barcelona idafise Dani Olmo. Kamenye neza kuri ico kintu, ariko ragaruka cyane cyane ku ruhara rw'ubusatirizi, kuko FC Barcelona ifite Lamine Yamal. Urumva yuko ego Lamine Yamal arahari, ariko Raphinha si hari, Robert Lewandowski si hari, ariko urumva ko umwanya n'umwanya bishobora gushoboka. Ariko FC Barcelona ifise abano bakinyi na dondaguye, ariko itagira Lamine Yamal. Urumva yuko ibice 90% bigoye gusumba uko byoshoboka. Nakwanyumva bwana Meseridike kuva cyane. Impamvu nongera nkagaruka nkavuga ati Lamine Yamal kugwego ageze ko canke kubikara ko rasumba bano ba Cristiano Ronaldo, bano ba Lionel Messi. Uzosanga Lionel Messi aduga mu mugwi wa FC Barcelona yadugiye kuri bano ba Ronaldinho. Afise abamucira inzira, afise abamufashije gukora ivyo twabonye yakoze. Hariho ba Ronaldinho, hariho ba Andres Iniesta, hariho ba Xavi, hariho bano ba ndavuga no mukinyi Eto, kandi babona Meseridike, hariho ba David Villa. Abo bose n'abakinyi novuga ko bo babaye nk'ubufasha kuri Lionel Messi. Ariko Lamine Yamal no munsi yaje mu mugwi FC Barcelona atariho wa mugwi atariho wa mukinyi twovuga ati hariho umukinyi afatiye runini, kuko na Ousmane Dembele yarahari, yari umukinyi kenshi yabarizwa mu mvune, yari umukinyi kenshi inkino umwanya munini yawumara hanze kuriko umwanya yomara mu kibuga karakina umupira. Bize gutwereka rero uno Lamine Yamal uzusanga ari wa mukinyi novuga ati je kubganje no mwita nka mwiza gusumba bano bandi bakinyi babiri ba Lionel Messi na ba Cristiano Ronaldo, kubera ko bobo bafise abo badugiye ko mugiye we no mwana yaduze nka wenyene, yaje nk'umufasha aja gutabara umugwi wiwe uri mu bibazo. Kuko Lamine Yamal kuza muri FC Barcelona iri mu bibazo. FC Barcelona twayisanga ikitambira muri Europa League, twasanga muri UEFA Champions League itahira mu mapool, igenda igakina ma Europa League. Kwanga FC Barcelona itekira tanga imwe twayimenyereye. Ariko uranyumva, ariko inyuma y'iza Lamine Yamal twagiye turabona impinduka na ntoya, kuko umwaka wa mbere nta vyinshi yashoboye gutanga, ariko yaratweretse ati n'umukinya akomeye. Kuri vyiwe bike yashoboye gukina, yaratweretse ati uno mwana arafite akazuza keza. Nivyo kazuza keza twagiye turakabona, uramutse tuko turakabona. Twarabonye umwaka kurikira aza agatahukana zero, twarabonye aza agatahukana ubushimwe ko ku giti cyawe. Ni ibintu bitugaragariza ko ukomeye. Nivyo atakwanya agashimwe ko giti ciwe, ariko FC Barcelona nta gashimwe na kamwe gizitahukana. Ivyo bitwereka yuko Lamine Yamal we ubwe yari mwiza, nubwo FC Barcelona itari nziza.
rikuranye babona Messi Dik yakabarere FC Barcelona ifise abandi ba star novuga ati Lamine Yamal yaje adugirako yere gutahukana agashimwe ko giti kiwe kandi na FC Barcelona ubwayo igatahukana kandi agashimwe ko mburera liga cyangwa ikindi gikombe cyacu cyose ariko ntibyashoboye gukunda ariko umwana we ubwiwe yari hagaze ko nk'umwana we ashoboye nk'umwana biza ariko biza gutuma uno munsi rero urumva tuza kubona ariko araha ibikombe bitandukanye mu gwa FC Barcelona nivyo nimba tuko tubabona Raphinha ko baratsinda uzosanga byinshi biko bikorwa n'uno mwana Lamine Yamal afite mu ruhara rukomeye cyane no munsi turabona baro Lewandowski ko baratsinda uruhara runini n'uno mwana Lamine Yamal bitwereka yuko rero FC Barcelona ubukomezi bwa FC Barcelona tubona ifise bunini ibice 70% n'uno mwana Lamine Yamal rero Lamine Yamal novuga ati n'umwana mwiza ni yakomeza uku aracafise kazuza karekare imyaka 17 kumbura ibintu tubona ko akora imyaka 17 ese imyaka 25 imyaka 22 azobagize kwego rumeze gute nabonye n'ubwiwe nabonye ku binyamakuru byinshi karavuga ati nivyo ndiko ndatanga vyiza ndiko ndagegeza gukora uko nshoboye ariko hari byinshi vyiza murindiriye kuzobona bivuye kuri jewe nkomeza kwiyumvira gutera imbere muri no mugwi wande wa FC Barcelona ivyo novuga ati rero no mwana mwacafise kaduza karekare nkuko abandi babivuga nanje kubwanje kanongenda vyongereko twitege amabaro d'or atandukanye azoba arika two turabona ikaratahukana n'umwana Lamine Yamal kubwanje nkuno munsi bivanye ati aho football y'uno munsi ahigeze uwombye ati bwana Houston tanga agashimwe ka baro d'or je numva ko no didinganya kugaho n'umwana Lamine Yamal nuvuga ngo witwara Lamine Yamal kuno munsi aramaze kuba ubona ko ageze ku rwego rw'uko ho hageze ko dushaka ko turamugiriranya nabo bakino uvuga ngo nabo baba ariko barakura cyangwa bitwara Lionel Messi bibaye n'ibikorwa vyiwe vyiza karakora harakana waruvuze kavuga ngo uno munsi umwana itwara Lamine Yamal biragaragara ko amaze gutwara ibikombe bitandukanye wanashaka uravye ivyo abandi bakino uvuga ngo banakoze no kipe de Madrid FC Barcelona utagusanga Lamine Yamal aza kuba imbere yabo kuko umwana afite imyaka 17 abafise imyaka itari mike ariko arakinira equipe kanaka nukuvuga ngo uno munsi witwa Lamine Yamal harakana waravuze ngo nimba ko turabona Barcelona ikirigenza neza harimo uruhara rukomeye cyane umwana Lamine Yamal nivyo bitwa Raphinha Diaz cyangwa Rafael Diaz Berori ariko arakora bitwa ba Pedri Gonzalez mugabo bitwa Lamine Yamal nawe ari makiye ko ragirika ko arashaka gufasha equipe kuko nahandi wovuga ngo Barcelona biranase kwishira gutsinda Lamine Yamal azagahindura situation agatsinda nuko umunsi weje yaje bigaragara twarabonye bitwa Lamine Yamal mu nkino novuga ngo atari mu kibuga equipe ya Barcelona gutsinda bya biragora twarabonye no muri umuhango za champion uvuga ngo no munsi nta numwe atosha kuri karavuga kwitwa Lamine Yamal no munsi ashobora kwekara arakora ibintu vyiwe vyiza mugabo mbamona mengo ivyo guhanira Ballon d'Or vy'uno mwaka umucange muri misi y'uno mwaka hoba mengo harakicari kare kwera ko mengo abandi bakinura bya statistiques z'uno munsi uza gusanga mengo harandi bakinura ko bari imbere yabo abitwa Pedri Gonzalez bamaze kwatwara ubushimwe n'ivyo amazinkino tazikatekara twara no bushimwe bitwa ba Raphinha ariko rigenza neza hari abandi bakinura ngo batandukanye ku yindi migabane bitwa Ousmane Dembele n'abandi kiyo batandukanye uno munsi biragaragara ko neza Lamine Yamal karigaragaza mbona mugabo ubwanje mbona mengo gutwara Ballon d'Or n'umwaka mengo vyose ko mengo bikiragorana ku bwanje bwana Messi Dik ngiyana ko ushobora kubutanahuye neza navuze ati ubu nyene football anigeze je ndumva ko agashimwe no Lamine Yamal nivyo ugerageje no koraba naho nyene igeze football uzosanga abakinyi benshi bamusumba ibiharuro ariko ikintu nongera nkagarukako riko uranyumva eske tweke turabe ikintu n'umwana yakoze ubufasha uno mwana yatanze mu mugwi wa FC Barcelona uwundi mukinyi amaze kubutanga mu mugwi wiwe uzosanga arinde riko uranyumva tweke kuri Ousmane Dembele nivyo ugerageje kuraba uzosanga muri Ligue 1 ari umukinyi ari wo mu meilleur buteur Ousmane Dembele uzosanga ibintu FC no mugwi wa Paris Saint-Germain ibintu kurakora vyinshi babishira kuri we kuko urabona afise n'uruhara vyinshi afise ibintu karakora ariko imikinire Ousmane Dembele karakora abakinyi Ousmane Dembele karakora uzosanga batangana nuko FC Barcelona ihagaze no munsi kuko no munsi Ousmane Dembele ari kumwe na Barca umukinyi mwiza uno munsi Ousmane Dembele numukinyi uzosanga ibitsindo ariko aratsinda cyane uriko urumva ariko uzosanga ibitsindo vyiwe ariko aratsinda urumva abavyubatse uzosanga bitubatswe na Barcola vyubatswe n'uno mwana Desire Doué uriko urumva vyubatswe nano hagati mu kibuga ba Fabien Luiz n'abandi uriko urumva vyuba
vyubatswe na bano ba Cavaqueiras uriko uranyumva ariko Lamine Yamal no muri FC Barcelona uzosanga n'ibitsindo abandi bako baratsinda nivyo uzosanga assist n'ubwo itatanze Lamine Yamal igi assist kugira itangwe iboneke uzosanga uburyo bwo kubaka ico gitsindo bwubatswe na Lamine Yamal uzosanga igitsindo wenyene Lamine Yamal agiye gutsinda uburyo ntuzosanga ibitsindo twemeranye neza ibitsindo bya Lamine Yamal kenshi ntuzosanga ari bya bitsindo byo kumarira nkakujya kuntu twari tumenyereye ipasi yava kwa Lionel Messi Luis Suarez akayitera direct ipasi yava kwa naka ugasanga undi mukinyi ayitera direct ayitsinda no kwa Lamine Yamal siko bimeze Lamine Yamal uzosanga baramuha ipasi urumva aregije umupira rimwe kabiri gatatu amanje kwerimina abakinyi babiri batatu aratsinze igitsindo Lamine Yamal na pass decisive yiwe uzosanga ari pass y'ubwenge gusumba buri mukinyi wese Lamine Yamal uzosanga mu bihe bigoye FC Barcelona izo birimo mu magra rendezvous ya FC Barcelona uzosanga umwana agerageza kuba bakura uzosanga ari Lamine Yamal yageze urabe n'ibitsindo Raphinha karatsinda uzosanga ico gitsindo kugira cubakwe cubatswe na Lamine Yamal uzosanga FC Barcelona kugira ive imbere ya Real Madrid uruhara rwa Lamine Yamal uzosanga FC Barcelona kugira nkene bitsindo bigera ku bitatu canke bibiri imbere ya Inter Domira uzosanga Lamine Yamal afise mu ruhara uzosanga FC Barcelona kugira iremo rukigwe kuri Bayern Dominique uzosanga ari Lamine Yamal uzosanga FC Barcelona kugira iremo rukigwiro nk'uburyo bwo kuza kugombora ibitsindo bibiri ikanarenza ko ibindi bibiri imbere ya Atletico de Madrid uzosanga ari Lamine Yamal iyo yose n'amagrande ndevura ariko ndaguha ndiko ndakwereka uzosanga nimba uzosanga ari Raphinha Diaz Birore karatsinda uzosanga Lamine Yamal yakoze ariko uranyumva uzosanga nimba Robert Lewandowski karatsinda uzosanga ibikorwa binini ari bya Lamine Yamal bitandukanye na Ousmane Dembele nimba karatsinda uzosanga igikorwa cyakoze Desire Doué canke kigakora uno barkora ariko uriko urumva ariko nyene ntaraguciriyemo uno munsi turemera neza witwara Lamine Yamal ko umukino uvuga ngo ariko arakora akazi keza kuno munsi kandi ni wa mu createur ashobora kwikarakira amawukazi kugira ngo na equipe ishobore gutsinda squad aratsinda igitsindo squad arinjira muri box squad atanga na pass decisive ivyo turemeranya mugabo nawe twemera neza nta mukino umwe ashobora kubagira ashobora kuba akina wenyine nuvuga ngo nimba twabonye Lamine Yamal karakina kuno munsi karakina neza hari abandi bakinyi bagirike ko arakina turahera kwitwa Jire Kunde turaza kuba tuza hagati mu kibuga witwa Pedri Gonzalez turazana witwa Frank de Jong turazana witwa Dani Romo hamaga witwa Lamine Yamal kuko no munsi ariko twemeranye neza bwana Messi Dick nimba uzobona ubwiza bwa Jire Kunde nta munsi uzigira ubona ubwiza bwa Jire Kunde mugira Lamine Yamal atarimo mu kibuga Jire Kunde aragerageza kuba nawe ari urugero rwiwe ni gwiza kuko witwara Lamine Yamal kuno munsi nawe kibanza cyo kuzibira ni gwiza kumufasha kuzibira kuno kibanza cyo kuzibira ni gwiza kandi araremukirwa mu gihe Lamine Yamal arimo kuko ntuzombwira ko mu adversaire hariya umuarfubeki w'aba adversaire azoronka umwanya wo kuza kuduga cyane mu gihe hazi yuko ninaduga uno mwana umupira kawuronka gusa gatoya hari ibara riragwa bizomugora kuduga cyane ndetse no muntu basaba basangiye bari kuri poste imwe birabagora kuduga cyane nimero 7 ndavuga nimero 7 na nimero deba bari kuri poste kuri couloir imwe birabaga ko boduga cyane kuko bazi couloir yabo iri kumwana yitwa Lamine Yamal Lamine Yamal no munsi impamvu umugwi FC Barcelona ure mu rukigwa acungwa n'abakinyi babiri bivuze ko baje bakinyi babiri nibagenda kuri Lamine Yamal umwana afise ubwenge abazi nimba babiri banje ko nimba batatu banje ko mbanzi ko hari abandi babiri hariya biwacu mbanzi ko Dani Olmo canke Rafael Birori Diaz are mu rukiwe kuko nimba uno munsi haje babiri uyu wanje araha haje nundi wa Dani Olmo bivuze ko Dani Olmo wewe ubwiwe ari degemvye hariya canke bivuze Pedri Gonzalez wiwe hari ari degemvye hariya ico nico kintu ngarukako cerekana yuko Lamine Yamal uno munsi novuga ati ni mwiza mbere no gusumba abandi bakinyi bose afise uruhara rwinshi rwo gufasha umugwi wiwe gusumba n'abandi bakinyi bose kubera yuko ni nawo mukinyi wonyene muri no sezo tuko turaboneka acungwa n'abakinyi babiri batatu nabo nyene abo babiri batatu ugasanga abantu niwe kumufata katwemera neza witwa Lamine Yamal n'umukinyi mwiza kandi karafashe twemere neza ariko arafashe ino equipe ya Barcelona ariko kandi ko ndagarukako uwitwa Lamine Yamal aza kuba mwiza kubera ko nawe yagize n'abandi bakinyi uvuga ngo bameze neza ishoje kugaruka ko ntacurumva neza uno munsi rakaroro watanze muri equipe ya Paris Saint-Germain kuwitwa Ousmane Dembele uravyumva neza no kuvuga ngo uno munsi Lamine Yamal nimba ariko arafatwa n'abakinyeshe kuri babiri bakananirwa ko bakora mufata canke batatu nawe inyuma yiwe arafise undi mukinyi mwiza avuga ngo ndaza kuba ndonka imipira za kugrama bararekipera umupira amabame nanje mvuga ngo defense ya equipe adverse iraza kurikira sufra hama witwa Ousmane Dembele na witwa Lamine Yamal nawe agerageze gushirika kugira iki ashobore kuba acenge y'amacenge yinjiye muri box nuvuga ngo witwa Lamine Yamal no munsi numukiye karakira ama occasion mugabo nawe subwi ntari karakina wiwe uno munsi Barcelona
uno munsi araba MVP uwitwa Lamine Yamal, uno munsi araba MVP witwa Pedri Gonzalez, uno munsi araba MVP witwa Raphinha. Iki ko ndagaruka ko rero ucumve neza. Ndakubwira ikindi naco no urindire gato. Sawa. Uno munsi novuga ngo uwitwa Ousmane de nako witwa Lamine Yamal ariko arakora urugero rwiwe rwiza tuvyemera neza. Ariko akantu shaka kugaruka ko neza neza. Tugiye kuraba Ousmane Dembele n'uwitwa Lamine Yamal ntiduca kuba ariko turaba compara. Kuko witwa Ousmane Dembele no munsi akina nk'umukinyi, akina nk'umufonefu. Nuva ku ruhande rumwe witwa Barca, urundi ruhande barafise uwitwa nde Desire Duchangi witwa Kivica. Nukuvuga ngo no munsi uta gutsinda ibitsindo no munsi nawe nyene hari ukuntu nawe atakarakiniwe n'abandi bakinyi. Kuko uraba undabira Lamine Yamal twavuze ibitsindo 20 bingahe 23 na site nimba ari 21 sinibuka neza. Ariko nako ndaba neza eske kuno munsi bano bakinyi ho bageze ko dushobora kuba tumuzana ko yoshobora kuba harigwa mu bakinyi twa barondo yo baramukiyaza ko ari imbere y'abandi bose. Ndagomba kugaruka bwana shima je nagisigwe na neza bwana Messi Diki ngiye nuko butantahuye tugeje kuraba ibiharuro sivyo buryo ushaka kuba ufise ibiharuro vyiza ndavuga ku ruhara rw'ibitsindo ariko utekura harugwa mu bakinyi ushaka gutokana agashimwe ugasanga nta bufasha burebure watanze mu mugwi urumva ariko ugasanga uri meilleur buteur uno musi Robert Lewandowski muri FC Barcelona niwe meilleur buteur bafise ibisindo 40 kandi ize ko kumugana wabura atanundi amusumba burya nta wundi none kashaho ukura mwumva no muri bane bambere bashaka gutokana agashimwe ka Ballon d'Or witwa nde Robert Lewandowski uyu ntarimo we no muri batanu harimo ndiko ndavuga ati reki ndiko nagarukako urashaka kuba ufise ibiharuro vyiza ariko ugasanga harundi ari nyuma yawe ibiharuro vyiwe ari bike ariko ugasanga afise ubufasha bunini gusumba na wewe kuko nimba tiko turabona Robert Lewandowski aratsinda ni kubera abana bahungu ba Lamine Yamal ni kubera ba Raphinha ndiko urumva nivyo Robert Lewandowski aharugwa nk'umusirika mwiza ndiko urumva nk'umwataka mwiza uraca ku biharuro 9 kuko uranyuma bona Messi Diki ari nayo mpamvu abano bantu usanga bafise ibitsindo byinshi gusumba abandi bafise ubushimwe bwabo batahukana ikiraco c'inzahabo kumukinyi yaranze sezo mu bitsindo byinshi vyiza ariko hari undi mukinyi nawe yabaye mwiza bikuranye babona Messi Diki hari undi mukinyi mwiza hari undi mukinyi yafashije umugwi kugira ushikaho wageze hari umukinyi yatumye nimba bana katwababona ari beza ko yanakarahari nimba Pedri Gonzalez ko turamubona ko aratogwa nka homme du match mu nkino zitandukanye nuko imipira yiwe nivyo arahikina ugasanga afisiya utumbereza ku muntu agira finition nziza agira yani amarira neza akuri ikintu nawe nyene ubwiwe ahari aravuga ati twe turishimira mu FC Barcelona nuvuga ati n'umugisha udasanzwe kuba twararonse umukinyi nka Lamine Yamal kuko no musimba Pedri Gonzalez tuko twamona ari mwiza uriko urumva nuko bwa bwiza bwiwe bukora umupira akawurungira kwa Lamine Yamal akamarira neza akamarira ivyiza kuko yaba Pedri Gonzalez wa bwiza bwiwe akora ya makosi meza akora hagati mu kibuga akarungira umupira ku ruhande kumanda ashobora gukina neza akarungira ku mupira kwa Ferran Torres akaca wonona akarungira ku mupira kwa Rafael Ibiri akaca wonona eske bwa bwiza bwa Pedri tuza kububona tuzobubona ariko Pedri Gonzalez tumubona ko ari mwiza kubera yuko bwa bwiza bwiwe arabukora agatumbereza umupira agaho pasi ku muntu kundi muntu akora finition nziza kuko Pedri Gonzalez nimba kuse ikorosa abantu 2-3 nimba aremye umupira rimwe 2-3 akarutumbereza kwa Lamine Yamal Lamine Yamal nakaca acenga aba defense 2-3 gatanga pasi assist ikagenda ugisindo kigenda neza ariko umva bakiriye ama occasion siwe wenyene yatanze assist ya nyuma kugeza muri shogi niko nakweka rero uburemere bwa Lamine Yamal niko ndakweka rero uburemere bwa Lamine Yamal ubufasha bwa Lamine butuma tubana n'undi mukinnyi ashobora kuba mwiza uriko urumva kuko ubwiza tuko turabonamwo Pedri Gonzalez no munsi butandukanye nibwo twamubonye mu yindi nyaka yose heza ariko akora ibihe vyiwe vyiza kamenye neza akora ibihe vyiwe vyiza ariko tuvyemene ari mu bihe vyiwe vyiza ariko hari nundi muntu akamufasha ibyo bihe vyiwe vyiza nako barafashanya tushire pana umwe karamufasha bariko barafashanya bose kuko ndakubwira ikintu kimwe impamvu nje ngaruka nkavuga tuno mwana ari ku rwego rukomeye ni wa mwana utabo none ndakubaza ikintu kimwe uno mu FC Barcelona idafise Pedri Gonzalez yego nivyo uzobona ko mengo hagati hari kibuze cyane uzobona ko hagati hari kibuze ariko kandi imbere nta kizobura ubusatizi buzoguma bukomera kuko Pedri Gonzalez ashobora kuhabura Gavi akaza kakina neza ariko turabe mu nkino zimaze ziko zirakinwa ino equipe ya Barcelona twara bino bikombe hari ibura ry'uwitwa Pedri Gonzalez urigera ubura hari rimwe ariko remplacement y'utwe Pedri Gonzalez tuwamaze kuyibona ntiyagira na Lamine Yamal yasohotse kandi ntiyagira igifu nta mukino umwe atarampara raba umunota amaze gusohokamo muri finale nimwe FC Barcelona imaze kubiri yakina hagati ya Lamine Yamal raba umukinya amaze ko ariko arasohoka n'uwo Pedri Gonzalez bamukuramo kubera babona yuko match
hari ibindi bagomba guhindura swat barakeneye kuba bazibira cyangwa swat barakeneye kubashiramo witwa Gavi kugira ngo aze kugwana atera vya bintu vy'imitwe canke agwane kuri physique ariko biragoye ko Pedri Gonzalez bakeneye ibitsindo vyanka bikunda baravuga ngo turakeneye ibitsindo Pedri Gonzalez ategezwe kuba karaguma Pedri Gonzalez ndakubwira ikintu kimwe Pedri Gonzalez ni umukinyi uzosanga ariko arafasha cyane hagati ariko afasha ikintu ubufasha bwa Pedri Gonzalez mbona muri FC Barcelona nugufasha umugwi wa FC Barcelona kugumana umupira ndikuranyuma nukugumana umupira ndavyumva gufasha umugwi wa FC Barcelona kugumana umupira kutononekana umupira ariko ubufasha bwa Lamine Yamal bura progressa mu kurondera igitsinda ariko wowe akantu nari naguciriyemwo uwitwa Pedri Gonzalez kuno munsi ko afasha kugumana umupira muri Barcelona mugiye uwo mukenyi yitwa Pedri Gonzalez ato bari muri kibuga bisigura ko Barcelona iraza kusufura muri mediane tugasanga Barcelona ntirikira umupira wa muri cyo gihe Barcelona itekira biragoye ko izosufura cyane mu gihe izo bifise Frenkie de Jong mu gitekira nimba tuko turavuga Pedri Gonzalez ko ari mwiza nimba tuko turavuga Pedri Gonzalez ko ari mwiza sivyo nawe nyine bamwiza ko bafise Frenkie de Jong twemeranye neza ico kintu kuko Pedri Gonzalez ari mu kibuga kitarimo ari hagati mu kibuga hatarimo Frenkie de Jong biragoye ko uzobona Pedri Gonzalez hari inkino nyinshi twabonye Pedri Gonzalez nivyo ntazigera bamubi ariko biragoye ko uzobona Pedri Gonzalez nkawa Pedri Gonzalez nyene wandi dusanzwe tumenyereye mu gihe abafise Frenkie de Jong wowe bivuze neza ubaruduzanye witwa Pedri Gonzalez twitwa Frenkie de Jong nukuvuga ngo na Barcelona itafise Pedri idafise uwitwa Frank tuzobona ubwiza bw'uwitwa nde Lamine Yamal ariko Barcelona yuno munsi hako uwibwiye ati tora umukinyi umwe ushobora kubura wumva ko wobura hagati ya Pedri Gonzalez na Lamine Yamal je ndumva ko atamufana wa Barcelona canke atamukinyi wa FC ata staff FC Barcelona yokwemera kubura Lamine Yamal gusumba ko yobura Pedri Gonzalez nuko gusa ko Pedri Gonzalez atahari Gavi arahari arashobora kuza gatanga nimero ca kabiri ca Pedri Gonzalez ariko Gavi nawe imikinire yiwe itandukanye witwa Pedri Gonzalez nimba umaze usukura nabibona kuno munsi Pedri ni wa mukino uvuga ngo agumana umupira harakana ngomba ndakwibutse neza warabonye mediane yarigizwe n'uwitwa ndavuga ngo Andre Iniesta uwitwa Xavi Hernandez n'uwitwa Sergio Busquets nta munsi numwe wigera ubona witwa ubushobozi bw'uwitwa nde Busquets twama tubona Lionel Messi twatubona witwa Luis Suarez twama tubona kandi witwa nde Neymar Junior ariko ubushobozi bwa Iniesta nabo nyine twarabubona ariko warigera ubona ndavuga ngo Sergio Busquets ariko tabari mu kibuga equipe ya Barcelona vyagaragara ko ibiri hasi cyane ku butaka ikinagabana twibukanye neza ikindi kintu ino equipe ya Barcelona nako equipe ya Man City dusubira inyuma gatoya Man City uwitwa Rodri ntiyatwaye Ballon d'Or kandi tubona ko mengo Rodri twabonye uwitwa Erling Haaland Kevin De Bruyne twabonye aribo bameze neza ariko Rodri aza gutwara agashimwe ka Ballon d'Or ari umukinyi hagati mu kibuga bona Messi icahaye Rodri Ballon d'Or ni Euro atari Man City ni Man City ari mu si Champions League bashaka guha agashimwe kubera utwaye yonyine icahaye agashimwe na Fabien Ruiz bari mu kibuga ariko yakina match nziza icahaye agashimwe Rodri si Man City si Champions League si Premier League ahubwo hanini ni Euro ariko kurazi ndakubwira ikintu Euro ikinwa mu ndwi zinga ndakubwira ikintu ukwezi kumwe konyene ndakubwira ikindi kintu kimwe wosha guha agashimwe ka Ballon d'Or burya akinye ukwezi kumwe burya aya mahiganwa y'ibihugu barayakonta cyane bivana n'abariko barayatanga kuko twaravuze garukurabe Ballon d'Or ya Lionel Messi ya 2022 yavuye kuki uzosanga nta kintu kimwe yakoze muri Paris Saint-Germain uzosanga nta ni kabiri cha Lionel Messi kwacu tuzi twabonye ko batanga muri Paris Saint-Germain ariko uzosanga Copa America uzosanga na World Cup arizo zagize gukora uruhara kugira Lionel Messi ashobore gutahukana igikombe c'isi na Euro nibaza ko ari itandukanye kuko n'igikombe c'isi c'imigabane yose ko ari 5 mugabo Euro ikinwa ku mugabane wa Buraya nta munyaziyaza nta munyamerika wongera ugaruke Ballon d'Or ihabwa baki Ballon d'Or igenewe abaki abo mugabane wa Buraya n'abakinyi bose
Barondo ni abakinyi bose ni abakinyi bo neza. ni abakinyi bo ndiko navuga ero ndiko navuga ero ni abaki Ni yaba ku mugabane wa mugabane wa Buraya uriko uranyumva hanini rero umugabane wa Buraya niyo bakunda kuyisungamo cyane mu gutanga iki Ballon d'Or bona Messi. Ariko sivyo bikwiye kuba biko biraba kuko tugeregeje kuraba ikinwa bari bakwiye gutanga agashime ku mukinyi yigenye neza ku isi yose. Tugerageje kuraba neza na neza tugarutse tukaraba neza na neza sivyo ukuntu Ballon d'Or bisunga mu kuyitanga n'ukuntu bayitanga. Niyo wambwira yuko neza na neza iyo akaba atari ku mugabane wa Buraya ujya Rodri ntaye gutahukana Ballon d'Or imbere ya Vinicius Junior tukamenye neza kuri ico kintu. Ariko FIFA the best nayo yaciha umukinyi twande nanje Vinicius Junior Ballon d'Or nikonaga kuri Ballon d'Or sivyo Ballon d'Or tangwa n'abafaransa uzugomba narabe mbere wanashima bona Messi Diki barakonta ku bantu bakinira ku mugabane wa Buraya umugabane wa Buraya barakonta cyane mu gutanga hano gashime ka kakarenganyo no ku mugabane wa Afrika wozwa Vini ugaga witwa Mohamed Salah ugaga witwa Sadio Mane yaragakwiriye mbwa barakamwima tugarutse kandi kuri FIFA the best FIFA the best mu bisanzwe majambo make isa nka UEFA Champions League ahantu bisabisane ni hehe ariko bate kumva FIFA ni ikintu niyo ku migabane yose ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa impamvu ndiko ndagarukana Lamine Amare ni hehe rero udusanga FIFA the best kuntu batanga ubushimwe bisa nka UEFA Champions League kuntu batanga agashime ka homme du match uti kubera iki udusanga muri UEFA Champions League umukinnyi yatsinze double cyangwa umukinnyi yatsinze hat-trick uri kurumva bishobora kurangira batamuhaye agashimwe urumva ka homme du match ayo gasanga bagahaye ujya mukinnyi yakoze cyane gusumba uwatsinze cyane sinzi ko maze kubibona bitandukanye na zira liga la liga uparuvenye gutsinda ibitsindo bibiri ubabaye MVP ugasanga nta n'undi muntu wese ashobora gutsinda ibitsindo bigera kuri ibyo bibiri ubaye MVP nanabonye witwa Toni Kroos umukinnyi wa equipe ya Real Madrid avuga ngo buriya kuri El Clasico ya equipe ya Barcelona equipe ya Real Madrid warakwereye agashimwe yari kuba witwa nde Kylian Mbappé ko yatsinze hat-trick ivyo navyo nivyo mufana nivyo umuntu wese ateza kuvuga nanje umwaci rikiraba ahubwo navyo byaranantangaje kwitwa Kylian Mbappé kiyagashime ka MVP byaranantangaje ariko ugerageje kuraba okay wagatwaye ninde agashime ka MVP kuri ryo kintu rwa El Clasico wagatwaye ninde yabaye witwa Raphinha Diaz cyangwa Rafael Diaz Birori Rafael Diaz Birori yatsinze ibitsindo bingahe yatsinze hat double yatanze assist oya gendura be double za Rafael Birori Diaz kuntu zatsinzwe uca n'ibyo bitsindo bitatu vya ntuze ubwitangiye buri mu bitsindo bibiri vya Rafael Birori Diaz n'ubwitangiye buri mu bitsindo bitatu witwa Vini na kwitwa Kylian Mbappé roti udusanga ari ubwitange bubiri budasa butandukanye udusanga ibitsindo ariko nivyo yatsinze hat-trick Kylian Mbappé roti ariko gendura kuntu yabitsinze udusanga ubwitange bw'ibitsindo bibiri vya Raphinha ariko birimo ibitsindo bibiri vya Raphinha ariko birimo ubwitange bunini bwo kugwego rwo hejuru gusumba ubwitange buri mu bitsindo bitatu vya ivyo harimo hari penalty yatsinze ndayibuka hari assist yahawe n'uwitwa Vinicius Junior no kurangiza ivyo turavyemeranya neza tugiye kuraba ubwitange bw'abantu bakinyi ko ari babiri umuntu wese afise ingene bisigura kubera ko igitsina cyo cinjiye uravyumva neza kiba carondewe kuko ari gushaka gushika ku igori igitsina ntugitsinda je mba ndumva atakurenganya kurimo kuko ubwitange bwa Rafael ivyo nitwo bigaruka ko ngo tuvuge ngo nakaniwe kwiye agashimwe mugabo ivyo nagomba nce ko rero umuntu wese afise ingene yabonye ma sawa ivyo nagomba nce ko tugaruka kuri dossier ya Lamine Yamal ugegeje kuraba Lamine Yamal imikinire yiwe n'ubwitange bwe mu kibuga n'ubwitange bwiwe n'ubufasha bwiwe kuri no mugwi wa FC Barcelona uzosanga Lamine Yamal abadomina nka bose kuri bano kiyibose kuri batatu yego jemba mbona neza ngaha yatakurenganya witwa Lamine Yamal kubganje Lamine Yamal umwana w'imyaka 17 ariko sindabona ko haragira ko atwara agashime ka Ballon d'Or akora n'ibintu bitangaje ku myaka 17 ni imyaka 17 mugabo ugarutse ukaraba na Euro je kubganje numva ko nagashime ko umukinyi yaranze no Euro nere kubga Lamine Yamal ikintu kice kigaruka kinyeka ko byari bigoye ko boga Lamine Yamal ni imyaka n'ubuto bwiwe uri kuranyumva kuko jemba mparura yuko nimba Rodri ari ibyo yakoze bitandukana na Lamine Yamal nivyo Rodri yarakoze kuzusanga Lamine Yamal ku magara rendez-vous yagira aritanga yagira ko ibintu bikomeye garakurabe kuri demi finale ibahuza n'u Bufaransa uzusanga Lamine Yamal yarakoze ukumva bona Messi Diki burya rero nino football novuga ati hari ukuntu baronderera akantu umuntu hari ukuntu bakrerera ikintu umuntu sivyo kuko Rodri
yarabaye umukinnyi agira atahukana ubuhome di-match bwinshi ubushimwe bwa homme di-match ariko nivyo bindi tuko turabona uno musi nimba bakora avuga Pedri Gonzalez ni iki kintu bakora cyo kuza baramuha ubushimwe bumwe bw'umukinnyi yaranze urukino ariko hari n'ubundi bushimwe usanga Pedri Gonzalez yarahabwa nawe nyene ubwiwe atabwemera uri kurumva hari agashimwe yagiye guhabwa kuri Benfica aravuga atakagari gakwiriye woze Chesney ni kwari gwanje hari agashimwe usanga yarahabwa mu mugwi wa FC Barcelona muri La Liga ugasanga aravuga ati agashimwe kari gakwiriye umwana nde Lamine Yamal canke kari gakwiriye nde umukinyi nkantuze nka Rafael Birori Diaz urumva ayo ni bimwe amajambo nyene ubwiye Pedri Gonzalez bari karivugira kubera ko harimo kakanu reka abanyaburaya bavuga ati katuronderere naka dutegeza kumva ko naka ategeza kuba arimwo bategeza kubikora ariko ubundi naho tugiye ku biharuro Lamine Yamal ari hasi yabo urakoze cyane ibiharuro ariko ibikorwa navyo ibikorwa bitagira ibiharuro ntaho biba biko biraja uvuze uko rero ndumva ko hari indinzi zatwasha tujamwo wigeze kubikurusa ari nka uri kurayimaririzamwo none ibiharuro sivyo bikora uraba ubwitange cyane turaba ibiharuro shaje kubwaje numva ko twora bibwitange kuko uraba ibiharuro uravye na FIFA the best uri kurumva kenshi baraba ubwitange oya ntibaraba ubwitange baraba n'ibikombe uri kurumva n'ubwitange nta mukinyi n'umwe barahagashime ka Ballon d'Or adafise igikombe oya igikombe ategeza kuba gifise uri kurumva igikombe ategeza kuba gifise none musi Lamine Yamal afise ibikombe bingahe muri uno mwaka uno musi amaze gutwara ibikombe bitatu kandi uzusanga mu bikombe byose harimo uruhara rwiwe go hejuru ariko kandi n'abandi bakinyi bitwara Raphinha witwa Pedri nabo babitwaye kandi bifashije gufasha equipe uri kuranyumva ariko vyinshi je ndumva ko vyo tumezwa ku mwana Lamine Yamal kuko Lamine Yamal afise ibikorwa nivyo biragoye kuzomubona Lamine Yamal naguciriyemwo ariko yadukurikirana hagati bano bakinyi murabona ninde kuri agashimwe ka Ballon d'Or nabo nyene batubwiye icyumviro cy'abari nabo nyene batubwiye ivyumviro by'abari muri commentaire batubwiye ivyumviro by'abari muri commentaire mbere wanashaka twavuze abakinyi bo muri Barcelona gusa dusimbire handi nawe tuje kubandi bakinyi kuri Barodo aho Barodo tuyisunze mu bakinyi bo muri Barcelona gusa eka tuzogaruka ku yindi deba y'abakinyi binyuma yose duteranije bose tuko twari kuri Barcelona bwana Messi nubwo uri kuravuga udusanga ngaruki gato yakuri Lamine Yamal nubwo kuravuga uzosanga Lamine Yamal afise ibiharo bidasanzwe cyane muri La Liga kandi uzoza gusanga kandi n'umwana ndavuga uno Lamine Yamal nivyo biharo twumva barapfinya bafise bariko bifashwa muri uno mwana ariko bya twumva ba Robert Lewandowski bafise ariko bafashwa muri uno mwana garuka ngiro urabe muri La Liga mu nkino navuga ati zigira kuri 10 imbere wanashima hariya Lamine Yamal uzosanga ku rukino ruko rwahuza FC Barcelona na Las Palmas afise assist zigira kuri 2 yatokanye amanota 8 igice kimwe ku rukino rwa FC Barcelona rwahuza na Real Sociedad nivyo nta assist nimwe yiwe irimo ariko uzosanga Lamine Yamal afise amanota agira kuri 9 ku rukino rwahuza na Atletico de Madrid uzosanga Lamine Yamal uri kurumva arafisemo igitsindo n'amanota agira kuri 8 ku rukino rubahuza na Osasuna kandi azoba rukino rwari urukino rwo gusubiriza ndavuga muri La Liga nyene dusanga Lamine Yamal afise amanota 8 n'igice kimwe ku rukino rubahuza na Girona Lamine Yamal dusanga afise amanota 8 n'ibice 7 ku rukino rubahuza na Real Betis afise amanota 7 ku rukino rubahuza na Leganés rwo gusubiriza niko rundi rukino uzosanga Lamine Yamal gonyene afise amanota agira kuri make na 6 kuri 8 ariko kuri urwo rukino uzosanga ari wonyene afise amanota menshi kuko kuri Leganés kwa rukino bashoye ko batsinda igisindo kimwe kubusa bari musi Lamine Yamal ku manota uriko uranyuma bona Messi Dig ni kwa rukino mbere yakubise amacenga abakinyi bagera kuri 7 sinze ko gwibuka niwe yari 8 ariko niwe yari hejuru y'abandi bose tugaruke kandi ku rukino rwa FC Barcelona kuri na Celta Vigo afisemo assist imwe mu gihe batsinze ibisindo bigera kuri 4 kuri 3 Lamine Yamal afise amanota 7 n'ibice 3 Lamine Yamal ku rukino rwa FC Barcelona bahura na Mallorca uzosanga afisemo amanota 7 n'ibice 9 ku rukino bahura na Real Valladolid afise amanota 7 n'igice kimwe ku rukino bahuza na Real Madrid afise amanota 9 n'igice kimwe n'igitsindo kimwe ku rukino bahuza na Espanyol Barcelona ku rukino rwejo afise assist n'igitsindo kimwe n'amanota agira ku 8 n'ibice 5 uzusanga mu nkino zose Lamine Yamal afise amanota nkeya ari rukino rubahuza na Leganés naho nyene urwo rukino afise 6 n'ibice 8 naho nyene niwe yari afise menshi gusumba abandi bose uno munsi uravuze ibiharuro vyitwa Lamine Yamal gendo ndabiri ibiharuro afise twavuze amadukina inkino 53 nitwa nde Lamine Yamal sivyo amadukina inkino ruvuga ngo 53 ndavuga ngo tute competition confondi yitwa nde Lamine Yamal afise amaze gutsinda ibitsina ruvuga ngo bishika kuri 17 bavyumva neza ukumve neza amaze gutanga na puzzle zive zishika kuri 21 uranyumva neza ja kuwitwa Raphinha cyangwa Rafael Diaz Berori
kugeza muri kano kanya amaze gukina inkino 55 amaze gukina iminota 4,400 n'amajana 477 amaze gutsinda 34 amaze gutanga na assist 22 nukuvuga ngo Lamine Yamal kuno munsi kote yiwe inkino 53 amaze gutsinda ibitsindo nuvuga ngo 17 na assist 21 uwitwa Raphinha nawe mu nkino 34 na assist 22 aho twaje kugo ruharo kuri ico gice cyahonye ugiye kuraba mu biharuro turavuga biragaragara ko neza Raphinha ari imbere y'uwitwa nde Lamine Yamal mu biharuro vyiwe vyose haba mu nkino amaze gukina haba no mu bitsinda amaze gukina haba no mu minota ariko dusanga kuno munsi tugiye gutwara agashime ka Ballon d'Or ko twanye witwa Lionel Messi yaba yamaze gutsinda ibitsindo binuvuga ngo vyinshi cyane ko twabona uwitwa Cristiano Ronaldo yagiye kuba atwara ubushimwe yatwaye ibikombe bitandukanye uno munsi woza gukoreka kubwira ko no munsi ko twumva ibiharuro bitwengera witwa Raphinha woza gutwara agashimwe kagatwara uwitwa Lamine Yamal mugiye uwundi mukinyi nawe amurusha ibiharuro kandi abari hejuru yiwe wazi kirigi naco kije kigaruka muri uwo mwanya udusanga n'umwana Lamine Yamal muri ivyo biharuro vya Raphinha bifisemo uruhara rw'ibice 60%. Assist abimufashamo gute? Assist unyumva neza. Assist z'uwitwa Lamine Yamal amaze kugira 21 uno munsi Raphinha nawe amaze kubagira assist 22 uno munsi Raphinha afise assist 22 amusumba imwe mu majambo make acasigaye inkino zigira kuri zibiri tukani izo nkino zigira kuri zibiri mu bisindo 30 na Raphinha afise uzosanga ibitsindo bigira nko kuri 10 harimo assist zande kute tutovuga ko Raphinha we mu bitsindo Lamine Yamal amaze gutsinda harimo assist z'uwitwa Raphinha ibitsindo biri nyuma ariko dusanga assist za Lamine Yamal kuri Raphinha arizo nyinshi kusumba assist za Raphinha kuri Lamine Yamal gute reka tugende buhoro gute umwe afise assist 22 uwo ninde ni Raphinha mugihe Lamine Yamal afise assist 21 wonza kusigurira gute ko Raphinha garukurabe n'inkino amaze gutsinda garukurabe n'inkino inkino 55 amurusha inkino zishe kuri zingahe gusa amurusha inkino zishe kuri zibiri zonye wowe umva ngaha onye ibero bidatwenga bitwa Raphinha nawe Raphinha asumba inkino zigira kuri zingahe Lamine Yamal inkino zibiri zonye uno musi Lamine Yamal afise iki mu bijanye n'iki n'ibikombe bose baranganya ibikombe bose barabinganya afise na ero ego nuno mwaka turi mu mwaka ivyo bintu nibirimo tugaruke turi mu no mwaka bonye eske no musi wo kumva ntuce kumva kumengo biriko biratwengera cyane witwa Raphinha arafise ibiharuro ariko je ku bufasha bwa Lamine Yamal ndumva ko umwana yarakwiriye agashimwe ariko ubundi naho ntibiranarangira sinzi burya yuko umwana akiri muto bamwongera bashobora kumuha agashimwe ka Golden Boy inshuro zigira kuri zibiri sinzi sindabimenye ivyo bintu reka ko Lamine Yamal ndibaza ko mu bakiri 11 bazoba ari aba FIFA muri uno mwaka yategeza kuzamwo ategeza kuzobonekamo ategeza kuba zoba arimo kuno munsi ho ivyo vyo nta numwe yo biharira ariko akantu nako ndavuga jewe ko kuvuga ngo Lamine Yamal kanifasha karatanga ibintu biriya ni ibintu mu biharuro nimba Ballon d'Or bisunga ubushimwe ikintu tuza kwigira nikiki tuza kuraba Espagne ingene zo ikirigenza turaraba na equipe yande ya Brazil zo kirigenza oya biracagoye kumva ko Ballon d'Or ishobora gutembera muri Barcelona kubera yuko no munsi nimba ari Paris Saint-Germain irimo umukinyi nka Ousmane Dembele nawe nyene bamuha amahigwe Inter de Milan umukinyi nka Lautaro Martinez bamuha amahigwe ko Lautaro Martinez naburya nawe nyene ashobora kuba mu bakinyi bashobora kwitwara nubwo tutamukonta ko cyane kuko afise vyinshi yakoze mu mwaka weze byamuranga ko nawe nyene ashobora gutwara Ballon d'Or ariko bikarangira atayihawe kumbure je ndumva ko muri uno mwaka aho bamwe nakana ko kumushumbusha bivanye n'ivyo ashoboye kurekana Lamine Yamal bazoma agashimwe ko umwana uretse nuko nta Ballon d'Or ntiharagira uretse nuko bimeze uko je kubganje amahirwe menshi impamvu ndayatumbereza muri Inter de Milan na Paris Saint-Germain nuko bo basigaje irindi higanwa rya Coupe du Monde de Club ariko ubundi naho togeje tukaza kuraba ibiharuro ibintu vy'ibiharuro twisunze ibiharuro umukinya afise Raphinha ndamushira imbere muri aba bakinyi ndavuga ba Ousmane Dembele nabandi uravye mu biharuro ikintu akantu akora avuga ka Ballon d'Or ngumenda gakwepa muri rusangi tuzozana indi deba kuko twe tuzara abakinyi ba Inter de tuje muri kwa Paris Saint-Germain aho kantu tugategure umunsi umwe tuzokazane nga kuri tab hama dushe uko tukasesangura n'ibiharuro vya buri mukinyi wese n'ibiharuro vy'umukinyi ngaho turavuga mu bakinyi boza imbere y'abandi muri equipe ya Barcelona mbere umwe mu bafana ngaha bariko baradukurikirana ngaha kuri YouTube umazina umengo yitwa Elifazi Irakoze yavuze ati ni gute batama
mu Ruyigi turiko turabakurikirana cyane hama Ballon d'Or iramutse itumbereye muri Barca agashimwe koja kwa Lamine Yamal cyo ni cyumviro ciwe kandi ico ni cyumviro ciwe kandi tubona gipinga turacemera kugiye kuraba nubwo gahawe sinba ko hoba imyidogo muri FC Barcelona kuko umwana karakora vyinshi vyiza binezera abafana binezera mbere n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange rero kumva ko agashimwe ko tumbera kuri Lamine Yamal nta mwidogo numva ko hoba muri FC Barcelona ndetse no mu bafana kumva kandi ko tumbera kwa Rafael Birori Diaz nta mwidogo nibaza ko naho nyene wohaba bakunzi b'umupira w'amaguru ndetse no mu bafana ba FC Barcelona ni ivyo ariko buri naho tuzosubira tugoroke kundi munsi turabire hamwe ati eske turavye ibiharuro twisunze na Ballon d'Or zagize zatengo mu bakinyi bagiye barazihabwa ibintu bari bafise n'ibiharuro abakinyi buno munsi bafise ninde muntu tubona yikwiriye cyane ivyo ka tubirinde tuzobiza ko tubisesangure nibaza ko kuri Barcelona taco tutababwiye ari nk'ivyo kugeza muri kano kanya ariko tuva kwa Barcelona yaritwaye igikombe bwana Houston kinamushikana wanashaka cha 28 inyuma y'witwa Zabi Hernandez yabafashe gutwara La Liga uno munsi Barcelona vyanarangiye yatse igikombe icaka equipe novuga ngo yande ya Espanyol canke Real de Madrid nikombe wanashaka caki kuba kiba kigenda ku rukino ruvuga ngo bakora ba ku musi wejo nanabonye habaye nakavuyo rukino rwagiye ko rugenda guhagarara ariko biva n'umunye umudame yakaranyonga imodoka aragonga abantu beshe ariko vyagaga ko harakavuye mugabo vyana ko Barcelona nayo nyene equipe Espanyol Barcelona yaje nyene yakaniye novuga ngo rukino rwo ku musi wejo vyane novuga ngo bidasanzwe na gatoya ariko hari amajambo mvuga ngo witwa Raphinha yagiye kwavuga ati kuno munsi ati bikombe byose byo muri Espagne twamaze ko twabitwara uravyumva ati kuno munsi ndamaze gutwara ibikombe nuvuga ngo byose by'igihugu ati nambaye no mu Rwanda cyane nambaye impuzu z'umugwe FC Barcelona ati kaya ko turategerezwa ko turarondera nawe turagira iki dushe gutwara ibikombe byo ku mugabane waburaya uwo nitwa nde Rafael Birori Diaz ubwegeje kukanaraba mbere ni n'amateka n'ubwa ku mugwe FC Barcelona kuko mu myaka 3 batahukanye La Liga zigera kuri 2 barafise Super Coupe barafise Copa del Rey niyo yumengo bayiheruka kuri Lionel Messi kuri Ronald Koeman niba baheruka Copa del Rey kuno munsi baje barayitwaye kandi baje mbake batwaye ibikombe bigera kuri 3 La Liga Super Coupe Copa del Rey novuga ati ni ikintu ciza ku ruhande rwa FC Barcelona kandi n'amateka novuga akomeye cyane ku mumenyeza Dieter Flick ku curo yiwe ya mbere mu FC Barcelona ashikanye FC Barcelona muri demi finale ya UEFA Champions League mu gihe ari maze imyaka igera mbere wanashima kuri ine toko turabona muri demi finale ya Champions League uno munsi ayihaye ibikombe bigera kuri 3 akubise coupe atwaye La Liga atwaye ndetse na Copa del Rey yongera nyene wa mbere umugwi wa Real de Madrid atsinze El Clasico zigera kuri zine zose urumva n'amateka numvuga ati yadasanzwe kumumenyeza Dieter Flick ndetse ngarutse kandi ku abakinyi bo bikombe byo ku rwego rw'igihugu hariya muri Espagne bamaze kuba bavuga ati badafise barafinde ko navuga bano Baraphinha nyene barafise La Liga barafise Super Coupe barafise Copa del Rey byo bikombe navuga barabifise habwo kandi kanya karakaje ko guharanira ibikombe vya buraya kugiye bashobora gutahukana ikombe ca buraya nimbo no musi gwero no musi nyene Raphinha Diaz avuye mu mugwi wa FC Barcelona biravuga ko Rafael Biroli Diaz yatakanye ibikombe byose byo muri Espagne ariko yananiwe n'igikombe cha UEFA Champions League avuga ibikombe vya buraya ibikombe vya tuvuze ibikombe vya buraya turumva kino gikombe cha Champions League turumva Europa League turumva na Conference League ibyo ni bimwe bikombe biranga ibikombe vya buraya uzosanga atana kimwe afise muri no muhambaro wa FC Barcelona bano bakinyi bose novuga ati muri generation rese dukuyemo umukinyi nka Frenkie de Jong wowe mengo na Frenkie de Jong burya ntayafise umukinyi nyene muri FC Barcelona afise igikombe ca buraya uno munsi muri squad list isigaye uno munsi uzosanga ari Marc-André ter Stegen ashaka kugitabukana na Lionel Messi UEFA Champions League ku mwaka wa 2015 ikuranyumva kandi bose nta gikombe ca buraya bafise rero bivuze yuko kano kanya sezo ikurikira niko kajyore ko kwitegurira cyane bikomeye igikombe ca buraya bikombe vya buraya uko biri muri rusange uruko urumva kimwe muri ivyo bazobabona ko bariko barahanganamwo mu majambo akitike yo bamaze kwikatisha yavuze igikombe ca buraya abavuze Champions League
kuko bamaze iminsi itari imyaka n'imyaka itari miki batazi gutwara kino gikombe cya Champions League bari banafise amahirwe avuga ngo tubaza ko tugitwara mugabo equipe Inter de Milan ntabwo yaboroheye katubirinde turabe yagiye kurangira bavuyemo birangiye bavuyemo kandi atavyo bari biteze basezerana na equipe Inter de Milan nuko novuga iyi Barcelona batwara ibikombe novuga ngo ca 28 ariko tuve kwa Barcelona dusimbira muri equipe ya Real Madrid bubona Houston habara amavuko novuga ngo amenshi cyane